Kuri wa kane igenekerezo rya 23 Mukakaro 2026 ukaba n'umunsi wahariwe ibidukikije. Umuyobozi ajejwe ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Gitega Jean Severus Sinzobatohana ari kumwe n'abafashanya ibikorwa yaruguruye ku mugaragaro ibikorwa byo guca imikobeko bifatanye no guhimiriza kwimbanya barega ku mutumba wa Kigoma uri muri zone mu Baragaza komine ya Karusi. Ico gikorwa kiba gifise intumbero yo gukingira isi inkukura iterwa n'amazi y'imvura no guteza imbere uburimyi ndetse no kugwiza umwavu w'ikirundi. Kikaba citabiriwe n'indongozi zitandukanye zo muri iyo komine hamwe n'abenegihugu. Waserukiye musitanteri wa komine Karusi yamejeje ko mu iterambere atakwinginga kuko bisaba kugira hamwe n'abandi. Yamejeje ko bagiye kubandanya bakurikirana neza imikobeko hamwe na inzanyabarega yuko bicibwa. Yasavye abatware batandukanye kubandanya guhimiriza abenegihugu kwimbaza nyabarega no guca imikobeko. Abenegihugu nabo akaba yabasavye kwama bitwaririka gushira mu ngiro inyigisho baba bahawe n'abajejwe uburimyi. Mbere nkasaba n'abatware bo mu yandi mazone bashoboye gukurikira bino bikorwa rusange vya hano mu Baragaza n'abarongoye imitumba ihana urubibe n'uyu mutumba wa Kigoma, bagenda ahubwo bahimirize abenegihugu, bagende baraharura guhera no munsi dukoze bino bikorwa indwi zine nizahera bazobabwire bati ryasango rirageze, tunyaruke n'uwo bafise amagara make aze yumvirize akurikirize inyigisho kuko izi nyigisho zirahambaye cane, zizotuma dushika kure cane hasumba haturi nk'indongozi mu ntwaro. Tugiye ahubwo kugwiza ingendo kugira ngo dushike mu misozi ariho hose turaba aho bashoboye kwitabira ibikorwa nk'ibi kugira ngo dushike kuri rya terambere. Murazi ko mu iterambere mu bisanzwe nta kwinginga, ni itegeko kugira ngo tujane n'abandi kandi dushike kwihangiro indongozi zamaze kutwereka, zamaze kuduha nk'intumbero. Iki gikorwa dukoze ni igikorwa gihambaye gitumye gikingira ibirari ya hepfo mu mwonga. None ibi bikorwa rero umuntu wese avyumvise azokwame agira inyota n'umutima ubikunze wo kuvyitabira kugira ngo dushobore gukora igikorwa, dushobore gukurikira intumbero twamaze guhabwa n'indongozi, maze tuze dushike kuri bwa Burundi bwifashe mu mwaka wa 2040, Burundi buteye imbere mu mwaka wa 2060. Mwijambo ryiwe umuyobozi w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Gitega Jean Severus Sinzobatohana nawe yaribukije ko leta y'u Burundi iri kwirahimiriza abenegihugu gukoresha ifumbire y'ikirundi kugira ngo isi zigumana akanovera keza. Yarakeje abenegihugu bo ku mutumba wa Kigoma kubera ibikorwa vyo kwimbanya barega bimaze gushika ku rugero rwa 76%, ariko cyabasaba kongereza ingufu kugira ngo babikore 100%. Kukijanye n'uburimyi Jean Severus Sinzobatohana yaraciye ku mayange uko bateguranya barega n'ivyo bakoresha kugira ngo ishobore kubongera neza, acagira katanga n'impanuro. Yisunze impanuro z'umukuru w'igihugu c'u Burundi yamenyeje ko imitumba yose ikwiye gucibwa ko imikobeko atanumwe usigaye inyuma kuko ari bumwe mu buryo bukomeye bwo kugwanya inkukura no kubungabunga isi. Canke ifumbire y'ikirundi ngo uvange n'ishwagara, twasanze aya masi ukubasokuru bayadusigaranye ameze neza kuko baratunga inka bakayabungabunga. Twoho twasanze bifatiye ku kuntu abantu Imana igumye ihezagira mu Burundi, basanze uwo utotanga intumbero nziza kugira ngo ifumbire y'ikirundi igwizwe izoza irakoreshwa bacankanije n'ifumbire y'ikizungu, aya masi nta myaka ningahe yohera atacitutse. Kukijanye n'ibidukikije yarasiguye uko imikobeko ikwije ibimeze n'uburinganire iba ifise kugira ishobore kubika amazi neza. Umukobeko utangura rero iyo ahantu hatemba ngutegerezwa kuba ufise ubwaguke bw'imetero imwe n'uburebure bw'amajakuzimu bwa metero imwe nyene, mu gihe uhereza nawo uba ufise ubwaguke bwa santimetero 80 n'uburebure bw'amajakuzimu bwa santimetero 80 canke 60. Yasavye kandi abenegihugu gushira ivu bimvye ku ruhande rwo haruguru kugira ngo bazoritereko ivyatsi biribwa n'ibitungwa, bongere kandi banatere n'ibiti bibana n'indimo nka greveriya n'ibindi. Imikobeko duca muti ingana gute? Hariho abantu dusanze biharaje ibintu vyo kuba baciye imikobeko ya santimetero 30 canke 40. Imikobeko irafise uburinganire tugira tubabwire. Icambere imikobeko yo hagati
ni santimetero 60 z'ubukika, ushoboye kugira na 80 hamanuka cane, mbere tuvuge ko imikobeko yo hagati ari hagati ya santimetero 60 na 80 z'ubukika. Mu gihe hatemba cane turashitsa izo 80, hadatemba ni 60. Ubumanuka naho ni hagati ya santimetero, aho ni imikobeko yo hagati ni hagati ya santimetero 60 na 80. Ariko imikobeko ibiri ya mbere izofata amazi avuye nko hiyo ruguru agaca ayishikira kagifise ingufu, tugira umukobeko wa ubukika imetero yose hagati ya santimetero 80 n'imetero. Hanyuma ubwimbike ni hagati ya santimetero 80 n'imetero. Jean Severus Sinzobatohana yahamagariye abenegihugu kuvomera neza imivyaro y'amavoka ya ruhere, kuyisasira no gukoresha neza amazi atemba ku misozi muri iki gihe cici. Yarongeye asaba kandi abarimyi kugenzura neza ibiti vy'ikawa vyabo ko bisasiwe kandi bikase neza kugira ngo bizotange umwimbu mwiza.